stage ahubwira ati turafise abaririmbyi kazi batatu canke bane bakaguhereza Natasha bakaguhereza Estanish Estanish bakaguhereza Shan Queen bakaguhereza na Mokenzi Mona Warda bane bahama gashabubwira ati caguramo umuntu umwe uhereza award muri abo bose bane gashabeje gwacukundwa no Slay Queen canke mu Queen video bivanye nakazo n'ubuzu wazi fyoshe haja mu rukundo no Slay Queen kwe. Yes, hello bakunzi ba Shali TV sava umeze gute umeze neza ni Elma Love mwari mutadebuki kwa ndameze good guys ndameze fresh sana Imana ihezagire cyane tuko turarangiza umwaka neza ndetse tuko turagenda tubona ihindagurika umunsi ku munsi ndagushimire wunkurikirana udukurikirana uri hose niteka cyane kuba tugiye turangizanye umwaka twishimanye ndakwifuriza rero kurangiza umwaka neza neza no gutanga urundi mushasha tumeze fresh 2020 dusubire tutatwike hashe sasa uno munsi naje gutembera mu rugo gumu tape ari fresh ari good ari n'umumanke canke yo mu modo asanzwe akora ibintu by'ama mister bimwe batambuka bagira Yes, reka tumwakire kwa tumwikaze hama abaramutse yidondore tubananye n'ibindi cyane. Vipi bro? Poa bro. Business fresh kabisa. Yana kama kawaida swaga kama zote. Yeah, asante bro. Twidondora bako badukurikirana. Ego nitwa Jeffo Junior ya nkandu modo ndu mannequin wo Murundi. Ego. Asanzwe avuga wikebwe je ndakunda ko ndakuvugisha no muzi mpaka mwisho. Okay. Yes, nitwa Jeffo Junior. Yes, nkandu mu modo mu mannequin wo Murundi. Yes. Aha twagusanze mu rugo ariko twasanze uberewe umeze bye burya yini yakaya ya buri munsi canke wagira usohoke. Ye ni bisanzwe gusa ni style nyene bisanzwe nyene ngira nyine nshaka nsohoke n'ibindi. Yes. Asanzwe ari mu modo ku bintu byo kwambara ukabegwa ukuntu utambuka nk'iboga renye no tutsa mu mjini wanafana biona mzee wakazi. Hajyanya ntimufisa ko gabenshi abafira kwere nza abakobwa bikundira ibintu abantu b'iboga nka bamwe areka ivyo kuvuga benshi ntibakunze kubimenyera ngaho iwacu ibintu mukora benshi bakunze kwibona heshi mu bazungu engene babikora ariko aho iwacu biriho reka dushaka kumenya kwanza Junior canke Jeff yabikitanguye gute kano kazi yakinjiye mu gute. Ego bon Jeffo Junior umva ni mu modo kandi Murundi je natangiye carrière yanje nkiri muri 2019 yani misi imyaka iheze. Ego bon nabitangiye ngene nasanze ari do yanje ni mano yanje ego nisanzemwo kuva 2019 cyabitangura ndavuga mannequin niki modeling niki et puis après ndabitangura ndatanga kwi-exercer kwimenyereza ivyo bintu puis après ndabona umenga ni carrière nziza ni mwuga mwiza uhemba neza kama kawaida of course siko aho kugahembo ndaza kuhashika ni secret isanzwe umvise abajama rero guys hageze kwifaranga ngo ni secret ugira ngo ntubacoresheje ntakucoresha ngo ego imbere yuko bitangura hari ikintu cyo cyara ku motive cyangwa umuntu yaba yakubwiye ati yana guys jama urashobora kubegwa niki hari umuntu yakwinjiyemo cyangwa hari ikintu cyatumye uvuga ati no gakora ba oya urazi ndakubwire ikintu cyose wowe aho uri kurara by'abandi bakora urabyumva hari ikintu umva ufise attirance man naho uri kuri televiziyo urabona ibintu nibiki kumenga nabikunze siko bigaca bigupusa naho gaca utangura ku donc kuvyiga kuvyinjiramo kamenya ibi nibiki bikorwa gute babikora gute cyangwa kugira amapetition mu bandi ndimenyereza nangwa kuja muri agence yanje mbere ni agence moderne yatangiye kunyigisha ivyo bintu ya mannequin ndimu et puis après ndamenyera gushika nego ingene abantu babifata je maze kuvyumviza hirya no hino hari abantu babishiramo complication mbi kujya kuntu usanga muri ko maratambuka kuri stage beje aho ngo bagomba kwigira abakobwa oya suko bimeze oya mannequin rero abahungu n'abakobwa bidifference ni nka kujya wowe ni nko rero abahungu n'abakobwa ari umuntu yambaye impuzu z'abahungu n'umuntu yambaye impuzu z'abakobwa hanyuma gutambuka uko umuhungu atambuka nuko ngene umukobwa atambuka byatandukanye rero difference siko none umuhungu atambutse kujya n'umukobwa atambuka kujya intambuko y'umuhungu n'umukobwa biri different bizina umva rero sinzi uko babibona bo ariko twebwe ukuntu twa dukora akazi kacu
nawe urabibona ko urya umuhungu n'umukobwa kandi mannequin si abakobwa gusa oya n'abahungu barimo ni bamwe bita ba mister mister na modeling biri different gute niko nashaka gusunsigurire neza. Okay, kwitwa mister cyane n'abantu bagiye muri competition mu bintu by'ubwenge gusa hakoramo ubwenge na culture siko. Donc ma modo kaziye ku mannequin nugu ku expose ni portement abari ko expose ico afisi ico yambaye siko branding ikintu uwo mu modo ariko modo agiye kuri côté mental donc biga by'ubwenge bagiye ku expose nk'ama projet ibyo afise kenshi kuri yo côté ntibisaba ko uja muri minister modo aja mu bintu gusavya ya style ya ku expose gusimuza nk'aha ukuntu wambaye nk'uko uwonya ebana ndavuga ipantaro imeze kunuku ikozwe ku style wishonesheje ukuri amafaranga byose gaca bigurisha birambiye sasa ni gitambara gusa naguze amace ndagishonesha impuzu nyene simple to bro kama kawaida ego dushadujya ukuntu muri musanzwe murihwa ese kuri kutangura kubari byari vyoroshe vyaje nk'ibintu biborohera ngo umuntu abavuge ati ndakwize acene gupiga franga unioneshe gisi ndava oya bo urumva dabo kuriwa ko mu modo ni hajya abagiye kuri côté ya publicité siko nawo ufise nka boutique yawe nka magazine yawe impuzu kugira ngo jundiye urandondera nka kwambara impuzu yawe nkabya publicité puis nawo gacumbira akira amafaranga siko nuko twe dukora two turagurisha ibintu siko. Donc chaduka muri côté branding nk'abambassadors siko yo niyo côté ya payment canyu ukavuganije weje phone na mukoje nk'agashooting k'amafoto siko je ugacu yambaye nkakwamba ukanyambika zige mudu zawe shagene ngaca expose mudu zawe donc kuri a partir ya photoshoot nuko duhembwa canke kuri stage mu mashow nuko twe duhembwa barakunze kubizera bakabahereza izo diri ko nzi ngo ahi wacu besha kuma bidoga ati kote yo kugira ya promoting y'ibintu hari ukuntu babana abaciye ababoss ba makampuni atandukanye ntibaterekura ngo tubagire ama publicity ya izo ngwani nzo dukunda gushikirwa nazo twibamanike mu Burundi ngaha makuru cha branding cha publicity ntitwanatera imbere abo ntitwanabitangura bakoresha aba étranger sana uzubona nko kuri pancarte yana akabashizeho mu Kenya umuganda abanyamerika kandi usanga na makampuni nganye ni wacu mu Burundi ukuru usanga nko kuri pancarte se ko naka kuri jeni bya salon de coiffure usanga bashizeho nk'umunyamerika wahe ariko usanga ari abarundi ngaba niko kazi ka twe modo niko kazi kacu kurumva donc usanga bintura nkekanyene disons turavyize mu myaka iri imbere ni wabitahure ni wabona abandi akwakora uku nivyo bintu barimwo espérons que bizogenda neza bazokwindere katomagaye Jeffo atuge biste ibintu bya coiffe abona na coiffe yanje ndabya ordinaire bya Marines ukunda kwigutira ibipara sino look yanje ego ariko rero cyashaka unambia sasa fresh uno muso wumva ati arondeye Jeffo amukore ikintu branding ikikugwa ciyo amuhagurusa amafaranga atari musi yangana la ibyo birago turavugana dino umuntu oya none ukagira ngo yogwamagara kuri 10000 20000 hari igice uvuga ati ya vraiment ubwo wabimeze gute misozi nikashuka chini ya izi no oya yo ni secret man gusa muri mafanya ni wavuze ni yoja musi yayo mafaranga wavuze yene gusa yene ari ejuru yayo gusa ari ejuru yayo guess bakunze ba Charity TV ndi kubona Jeffo tupiga story tu aheje kwaza kutubwira kari yakazi ki wenge nasanzwe akora umodo n'ingene nasanzwe yinjiza ariko sasa rero urusaku umwanya w'urusaku sasa rero tumenye kwanza ngene rero abanye n'abandi ba modo bagenzi biwe ngahanya n'ikibanza yishiramo kwanza we nkawe confidence yifitiye bon confidence yanje nk'umu modo byandaho ndumanke abandi ndiko ndakora bien sûr ndumurundi ngo nkora nk'aba modo yo mu Burundi naho nyene turonga nyene chance tukaja akora mu kindi gihugu afa passionné muri Swahili Fashion Week muri Tanzania Dar es Salaam niyo chance naronse nda performinga byagenze neza plus jamani atua yes that's why ngo ndabwira ko nyine ndiko ndakora nk'umu modo nyene yaho mu Burundi mbese ho hari mu bintu vyo modo nta bintu vyo kwita bakingi bande mufise wo ati jewe am number 1 nani mwatanifuata ari makosi ivyo bigize mano bigiye tawo niyo bajya bose no bivuga ko abatari abo ntibatera imbere man mu buzima sukuye kumera
oya man ni byose ubu ni kuba humble man kuko bijya byose dufise byose duhabwa n'Imana siko peu importe nivugerako bien sûr nigiko umva ni effort zawe washizemo bien sûr ibyo nitubyanye effort washizemo ariko kwicira hejuru ngo je ndi umupro ndi international model yego nivyo avec nivugezemo je ndi international model man ndi professional model siko ariko sinogenda ajya ni product imbere y'abantu no these things ni really professional ariko nyene pour le moment ndashimana niveau ndimwo ukwiri hose ndi mu professional model kandi ndi mu international model sindi umuroko man nimbira maze gushika umuntu akaguponda bivanye n'akazi kawe ukora man ivyo biri hose abizana b'abantu ukuntu bameze kila muntu wese ategeza gupondika ubwaca uko kiri cyose abahitazi nibabura naho gusupportinga baraye bo barahari nyene ni benshi ariko aronke nko mu bantu mukora akazi kamwe bon izo nkuni ziranshikira ko bahari mubo nyene tuzinanye gusa nyene amarimere nk'umwana w'umuntu ategeza kuba aziko aba haters n'abagufasha gusa nawe ndamenye umuntu nyene w'umugenzi wafambwira ngo Jeffrey baje kubiri kose uri umucayi bikiwe ntavyuzi nawe mano nawe ndumva bizigura neza ko akazi kawe gakora neza ariko kandi sino guproudinga cyane atamuhetaza araza ibintu beta benze fresh ahubwo haje umuhera avuga ati hapa sasa kazi ndi menoga umuntu arankurikirana umuntu akwanka n'umuntu agukurikirana cyane ega abahetazi urabumva nyene no ku ma commentaire ariko nk'umuntu nyene ubire kuko nyene ukavuga jewe sishaka kubiyumvira ko kaje nko nikorwa cyane byinshi ukifokeza n'akazi ka kashuguga ushiriza gumukora ko nyene ushiramo effort yango narabe ko ejo uzoronke ako gafuku umwana byinshi nk'ubu iyo bishitse biramaze gushika umu artist akakubwira ati ingunyambike barahari bon jewe ubu anyage amasho tugira ariya twimeruka gura muri Tanzania abatwambika n'aba designer abo ba designer mu Burundi donc bandondera akambwira Jeff dukore shooting siko kanyambika imuzu yiwe nkayambara nkayipromotinga barahari nka mu Burundi maze kwambikwa n'aba designer batatu bane nyine bafise market zabo z'imuzu atari banga washira kumugaragara cyangwa ni secret numvise umwe arakunda secret sana abo si secret gusa ndifuza abandi ko bo vyuka bakakonga mu turacakenye muri manikina iri hasi fashion iri hasi twifuza ko yo duga cyane urugwego igeze ko twifuza ko yogira indi high level kagira high level ego barahari hariwo abamaze kwa nyambika ari witwa Yukoko donc Claudine Wera Yukoko brand kacakurikira Michael wo muri the 5 myth n'uwundi yitwa Koko Eka designer abonye bo bamaze kunyambika nga mu Burundi hamwe na n'uwitwa Arno nabo nabonye gusa n'abandi si arundi wa kera mbese ki witwa ndamwibagiye gusa ne barahazi ariko wose hari ubuzima busanzwe bwa ewe ayiko usanga ari kararya umuntu karagisha umwibagira ego ubuzima busanzwe bwa Jeff ababayemo gute apari y'akazi ki wasanzwe ko ego bon jewe ndu apari ibintu nkora by'amanikina ego bien synergie informatique de télécommunication ndumufundi nkora ama machine sometimes mena rimwe gusa umwanya munini cyane bandiko ndakora manikina niyo lifestyle yanje nizo biraka byanje nkora apa ya mode ndi mu technician urakurikirana industry ya kabiri gatanyindwe hani wacu kandi twahuriye kenshi cyane ahantu hatandukanye uri muri activities za Ding Delicia ariko no musi ntitukibona aho hari kibazo cyane cyane kiyagihe waza warishwe nk'umuntu avuga ati kamperekeza igikorwa cyangwa bavuga ati n'umutima ngituwo kubikunda bon ni umutima kubikunda urukundo mu bantu kwa kundiye n'umushavuga reka nje gukorana naka ndamufasha ndamusupporting nyene ikorwa ciwe nyene dufasha ingirico contribution donc ndamufasha muri byo bintu presence yanje boneke kuri uwo muntu donc ni gwa rukundo ubumwe bw'abantu twamadufashanya muri bimwe c'est ça turavye industry ya kabiri gatanino
kuri kote y'abigeme basanzwe bakora music yabo hariho aravuga mu banyambo menshi atandukanye bamwe bavuga ati bagura ama award abandi bavuga ati nibinebwe abandi niki wewe numbaje bishi muri industry hapo nitakuuliza lazima utanambia niulize bimoya ariko ibindi sindifa navyo gusogerageze nyene numbaze izo nyene nje shaka gusuma umufavo artist family wiwawe ahiwacu favor la bon bon musanzwe hari abati family artist bako barakora mu Burundi siko barahari hariyo ba Natasha bako barakora hariyo ba Vanya Ice na seki nani tena Bashani Queen na nje turabo James abo cyane gusa soit sindiwe ko bari kwibagira cyane ko yana mu industry amisi ndi concentré cyane cyangwa se anu Natasha nyene ko ya la fois passée meruka kumva indirimbo yo mpamvu yanje mu bambere peut-être aho karaba bavuze ati baguhareje umwanya kuri stage ahobwira ati turafise abaririmbyi kazi batatu canke bane bakaguhereza Natasha bakaguhereza Estanish Estanish bakaguhereza Shan Queen bakaguhereza na Mokenzi Mona Warda bane bahamagasha bavuga ati cyaguramo umuntu umwe uhereza award muri abo bose bane wohereza mu bisanzwe award ni performance y'umuntu man ku gatwe bakubwire ni shwa bavuga ati ushwazisa n'uwonye n'edo umva nanjuzo mba namaze kuna statistique y'umuntu c'est un travail Dieu sinovuga ngo kubera ngo nkunda Mokenzi ko nkunda Estanish ko nkunda Natasha Nyocha ko yabijya bishojwe bigumba byo kubona vuze bose urabazi kandi urazi ngene bakora barakora bien sûr sino mita mvuga ngo nafashe umwanya wo kuraba statistique zabo nuko barakora bisaba ko ndaba kwanza nkicara nkasoma statistique zabo eske Estanish akora gute eske Natasha akora gute Mokenzi akora gute Vanya Isa akora gute eske abo bantu dikaronda ndabige statistiques za macenda ba award kuko ufasha umwanya ko nk'umwe mwanya kubera la fois passée nuka kumva nimba Natasha aho nyene reka ndamwe award irakaze cumenga nyene ntibyamfasha umwanya wo kwitanga cumenga napendera ibikuntu kintu cyose ni travail z'umuntu bro statistique siko ivyo nyesha ndakubwiye aho numva arankwefi yanze kuyiteranya ngo wazavuye ngo haye nakajura nkima oya no sikuvuga ukomana ifo kuba direct mu buzima navyo mwa kwera la fois passée numvise song ya Estanish wow reka ndamuha award vambya mukobwa arabiza ratesa non faut kuraba d'abord kuntu yakoze niwo mwaka nk'umumanke cyangwa nk'umumodo usanzwe ukora akazi kiwawe hariho biramaze gushika ukumva neza yuko umenga hariho biramaze kujana mu clip z'abartiste clip nk'iyi hayo iyo meruka kujamo ya Golo Chris MB na Wiz Design na performance nk'umumodo that's why ukora nk'ibyo mu industry ya music nanje nibuka ko narakoze something ibaze ngene bakora kwizera mugo utabakurikirana cyane naho ngo bakurikiranire hago bon ere yo ni ere ego c'est bon biramaze gushika kumva neza yuko nk'ubishibishitse bishize mu buzima bwawe busanzwe uri mu modo nawe uravise ntambamye uhura nazo sivyo umwe wese anakabara akazi kiwe hanyuma gashabeje gwacukundwa n'umusitari kwene cyangwa mu Queen Video bivanye nakazo n'ubuzu wazi fyoshe hajya mu rukundo n'umusitari kwene kwe turukundo murabizi ko bigoye sinobijija ngo biki nibiki musitari kwene biki oya je kubganje kwera bya reputation mu bantu bavye biki ni na nukuntu je meze ego abantu ukuntu babibona ko kudasoka n'umusitari queen gusoka n'umusitari queen ujya mu petit kandi rafise canke ameze gusangura batangiye kuvuga mu bantu ariko lamu urukundo n'ikindi kintu man peu importe ko biri ushaka gusoka n'umusitari queen canke uko uravuga n'abandi mu Queen Video n'abashuga mami ndazi gusa urukundo man ni sans limite man nturango ko yanakameze uko comporte uko ya uzubona n'ije jobu ngo sanga nyene turasoka nyene bisanzwe ça arrive mu buzima siko no mpamvu ndakubwira iby'urukundo
biragoye benshi sinojija bye kuganira rege usanga ntabyo nshaka ariko apa ariko santima zivugira cyane zicagurira uba ufise ingene nawe uvuga ati je kuri jewe ngenda ndavise vile nicagora nkuvuga ati haya vraiment bila hivi mimi nani mara maje cyane siwezi nikatoka na mwanamke wa aina hii bon api ega bicaga ukamujya nyine nako ndabiye by'amasantima man kandi ndabona abantu bakubwira ati Jeff umukobwa yonse umukobwa avyibushe Jesse guyi wanje no wowe nubwo tumeze gute ato kupenda bamuno mwanya sindagira shwa sindavuganije we nshaka umezi nkuko ariko shwa iri secret man vuba muzo bibona wonje sokana nevo yoko uno musi nta uhari no musi na uhari neko kwanje kwanza yako yeah aujiamini no najamini bro right now 2021 nawe mfise guhero nawe mfise man wavungira kakaboro kaka picha banye na 2020 ahereza mugo 2020 hariyo babiri nuko nyene ya really man 2022 espérons que azoboneka accompagnement kwa turi babiri couple ariko imana ize gufasha nawe uzuro nko beharaba abamodo b'abakobwa nawe uzuro nko modo mugenza muzamura singombwa man singombwa ore mukazi muze mutwire sinzi ariko singombwa ega amashwa usanga nje mu rukundo n'umuntu atari ntazi ibyo bintu nyene bya mode ntabyazi ariko asanga yari umuntu asanzwe tugakundana se tuco ngasanga yendose wonyene mu mode kuravuga birakunda navyo nyene c'est possible ego bakunzi ba Charity TV mwakoze cyane kudukurikirana nari kumwe na Jeff two turaganira Jeff akantu no banibagiye kukubaza ivuje ko twoganira koko baraka kugira ngo singende usigaranye ikintu wari gushikiriza barako badukurikira nikijanye n'ama ngeke twavuze byinshi twaganira cyeke publicité ngene bafata batarabaha agaciro gakwiriye n'ibindi byinshi bitandukanye cyo tushaka kuvuga reka bwo ndamenyeshe ko Burundi bwacu mu myaka ni umwaka tugiye gutangwa 2020 turifuza ko jewe n'abandi bose n'abarundi bose ko twoshika muri niveau ihaye kuba international siko tukaja kondera ubushimwe siko donc fate nkuko turi muri 2022 plus tard muri décembre tukavuga umurundi yaronse award hadi muba modo surtout muri côté ya mannequin ko ndivuga ko côté ya mannequin tukazana nk'ubushimwe nkabo tatu canke bune ku mwaka manga twakwiye muri East Africa muri Africa umudo mwiza yaranze umwaka muri East Africa muri Africa tukabuzana mu gihugu cyacu niyo target dufite d'abord muri 2022 nanje nzi nko muri target turindiye nyene mugume badusengerana mwamwe gusa niyo focus dufise muri 2022 c'est ça ama kuceke nyene amasho tuzobabwira amasho ariko mu Burundi by'ama target bigiye kuba soon. Asante sana papa. Je ndagushimira cyane kumanya wampaye ndetse ukananyakira neza mu rugo yana. Mfashwe neza vraiment hano harakayaga gakwiriye nini. Ndiko ndaragiza umwaka neza. Ndakwibuza umwaka mushasha mwiza papa. Thank you so much. Asante sana. Yes bakunze ba Charity TV mwakoze kunkurikirana. Mwakoze no kumviriza neza ivyo twe turaganira. Kubona gushika kuherezo. Uyu navye neza nkuko uri umuntu w'amateka ariko rero ntiwibagire gusangiza abandi kino kiganiro kugira ngo bose bashikirwe. Nino nkuru bose amenye manke icarico n'ingene dukwiye kubashigikira kugira ngo nabo batera imbere. Murakoze cyane yari Elma Love mwarimu mutade bukirwa wanyu. Nongera nabifuriza kandi kurangiza umwaka neza. Ngo ndayivogera ngo mubona ko ndabitayeho. Takunda sana.